Turabaramukije. Turamukije mwebwe mwese mudahengeshanya kumviriza ibiganiro vya Cankuzo TV. Uyu musi nabateguriye ikiganiro cihariye. Ico nobasaba nuko mwobana nanje guhera mu ntango kugeza ikiganiro kirangiye. Ndabibutsa kandi abatagira subscribe kuri Cankuzo TV. Ndabasaba kugira ngo mugire subscribe kuri Cankuzo TV, mugire na like, comment, partage canke share kugira ngo n'abandi bashikirwe n'ibi biganiro vyacu. Uno musi nkuko bisanzwe kuri mikro muri kumwe na Eric Nzoyisaba wama bashikiriza ikiganiro sobanukirwa kuri Cankuzo TV. Ikaze mu kiganiro. Kera cyane tutaravuka twebwe canke n'abandi badutanguriye, eka n'abandi badutanguriye natwebwe nyene tumaze kubaho, twakuze twumva yuko paradizo canke no mu bitabo vyeranda bimwe bita Bibiliya baravuga ko hariho paradizo. Paradizo bavuga ko ari kibanza ciza ceranda aho abantu bazoba badahura n'ingorane n'imwe, bakabaho neza, bakabaho batunganiwe, atakuruha, atakugwara, atakubabara, ataguhangayika, eka atangorane n'imwe bahura nayo. Uyu musi hari igihugu kimwe kimeze nka paradizo ngaha kw'isi. Ico naco si kindi, nico ngira ndabayagire. Uno musi nagerageje guca hirya no hino ivyiza vy'ico gihugu. Uretse na jewe, abashakashatsi barabigize ko ubushakashatsi bukwiye, baravyandika mu bitabo bitandukanye, eka no mu vyegeranyo bitandukanye bitangwa n'amashirahamwe atandukanye yo kw'isi. Ico gihugu cama gifata umwanya wa kabiri canke wa mbere mu bice bitandukanye, mu banyagihugu babayeho neza, abanyagihugu babayeho baryohewe, canke abanyagihugu babayeho bishimye. Mu Kinyarwanda bavuga ngo kwishima, mu Kirundi bavuga ngo kubaho umuntu aryohewe ahimbawe. Iyo nayo ikaba ari paradizo yo ngaha kw'isi. Muri ico gihugu ntidushatse kuvuga ko abantu batagwara canke ngo bapfe. Ivyo ni ibintu bishika musi y'izuba kuko ariko bisanzwe vyaranditswe. Ariko tugerageze kuvuga ku buzima bwiza bw'abanyagihugu, ku mibereho yabo, mu bijanye n'akazi, mu bijanye n'ubuzima bwa misi yose, mu bijanye no kwivuza, mu bijanye no kwiga. Kaze mu kiganiro. Ico gihugu kiri ku mugabane wa Buraya, aho twokwita muri Nord canke mu buraruko bw'Uburayi. Ico naco si kindi, ni igihugu ca Norvège. Norvège canke Norway. Ico gihugu ni igihugu cihariye vy'ukuri, cisangije uko kimeze kubera yuko cama gifata umwanya wa mbere mu bihugu vy'abanyagihugu babayeho neza, abanyagihugu bafise ubuzima bwiza. Norvège kivuye mu bivuga Norge canke Nord. Norvège twobutsa ko ikikujwe n'ibihugu vyinshi bitandukanye. Hariho Swede, Finland hamwe n'Uburusiya. Norvège ikaba iri hagati navyo biyikikuje. Norvège igihugu gifise amashure meza, amabarabara meza, ibitaro vyiza, eka ndetse n'amazu meza. Turetse n'ivyo, no mu bijanye n'ibidukikije ni igihugu cahezagiwe cane. Ni igihugu gifise ikirere ciza gihindagurika buri mwanya. Norvège urashobora kubona mu minota 5 imvura yariko iragwa, iyo minota 5 iheze igaca izuba rikaca ryaka. Kambere naho woba uri ingenzi utembereyeyo baragucokoza bakubwira bati wumva imbeho canke wumva ukanye, ihangane gatoyi. Inyuma y'iminota 10 canke 15 izuba riraka, kandi bikagenda uko nyene. Ikirere caho kirahindagurika buri munota, kandi twavuga ko ari umugisha w'Imana uri kuri ico gihugu. Ico gihugu gifise ibiyaga vyinshi cane bishika ku 450 bifise amazi meza, ivyo twokwita fresh water canke amazi meza ashobora kunyobwa. Kaba n'ibindi biyaga bishobora gushika ku 50 bindi. Tigiri cavyo byose bigashobora gushika 500. Urumva ko ari igihugu ciza cahezagiwe. Muri Norvège ingenzi zirashobora gushika ahantu kwibarabara zikaja ku ruhande zigasanga hariho utuzu twabigenewe teguriwe ingenzi, ukicara ugasanga hariho
ivyamwa, hariho n'ibintu byose mushobora gufungura kandi ata muntu n'umwe ashobora kubarihisha. Gusa haba hariho udusandugu ushobora gushiramwo amafaranga kumbure ajanye n'ivyo umwe wese yafashe agafungura. By'ukuri twavuga ngo hari abagenda batarishe kuko baba bafise amafaranga menshi kugeza yaho bashobora kuriha ayarenze ayo bafunguye, kuko nta n'umwe bariko aranabishuza. Bashatse wanagenda batayarishe, ariko bw'ubuzima bwiza babayemwo bategeza gusiga amahera arenze cyane ayo bafunguye cyangwa igitigiri kijanye n'ivyo bafashe, barariha amafaranga arenze cyane gose. Norvege ni igihugu giha umwisanzuro cyangwa umwidagaduro abanyagihugu bacu. Ahantu hose hatubatswe umunyagihugu afise uburenganzira bwo kugenda kubaka cyangwa akahakoresha ivyo ashaka umwanya ashaka, kuhazana abantu bose yifuza no kuharangurira imigambi yose yifuza. Nta n'umwe muriye n'urwana. Norvege ni igihugu ciza, igihugu bifise imyitwarire iri ukwayo. Urashobora kumva ngo hari ibihugu biteye imbere vyakoze ibigwanisho, vyavumbuye ibintu bikomeye cyane, bifise abashakashatsi bakomeye cyane, ngo ni ibihugu bikomeye cyane rutura kw'isi. Ariko sivyo, kuko muri ivyo bihugu nyene ngo abanyagihugu baho babayeho nabi, badashobora no kwivuza, badafise imibereho myiza, badafise ubuzi bwiza, badafise naho baryama bamwe. Akarorero no mu gihugu ca Amerika, ku kiganiro tuzogaruka, yaho umunyagihugu akosheje gatoyi bamwaka uburenganzira bwiwe bakamugira uwo bita homeless, canke bamwe bashobora kuba baba mw'ibarabara. Norvege rero suko abanyagihugu bose babayeho bahimbawe, babayeho mu mwidegemvyo, babayeho bafise uburenganzira bose bungana. Norvege bitatu vya bine bafise ubuzi buhoraho, bafise ubuzi bitwa permanent bashobora gukora batari bwirukanwa. Ico ca kane gisigaye bakora ivyabo, abadandaza, abakora ivyashara vyabo bitandukanye, kandi mu mufuko wabo hama amafaranga. Norvege abanyagihugu baho baratunze, babayeho neza, gushika naho abanyagihugu bashobora no kugenda batugaye imiryango y'amazu yabo, kandi nta muntu n'umwe ashobora kwinjira ngo yibe, ko burya wiba ico udafise iwawe. None vyogenda gute ngo uje kwiba intebe nawe usanzwe ufise izindi ntebe ataho uri buje kuzigurisha, uri buzigurishe kwande ko bose bazifise? Vyogenda gute ngo wibe ikindi kintu nawe usanzwe ugifise, naho wari kuja kugurisha naho basanzwe bagifise? Benshi rero amazu yabo basiga bayuguruye, ko bayasize bakayasanga ameze uko nyene, nta kintu na kimwe cakozwe. Norvege imiji minini niho bugara, ariko imiji yindi isanzwe mito naho ziba yuguruye nta na kimwe, kuko ico kintu ntikibazwa. Ntigishobora gushika yaho ushobora kumva ngo nakayiboya. Norvege igihugu umuntu umwe gusa yibwe cyangwa umuntu apfuye, igihugu cose kirara kibimenye, leta igahagarika ibikorwa byose bagashaka gutohoza bamenye uwaraye apfuye cyangwa warayibwe ninde, ego bamwivye wewe, vyamugendeye gute, vyamufashe gute, iki kicabimuteye. Igihugu cose kikaja mu mudurumbano uwo muntu, bakamenya icamwishe cyangwa bakamenya impamvu yishwe. Kumva ko ari ibintu bitandukanye cyane n'ibindi bihugu. Ibindi bihugu vyovyo umuntu arashobora gupfa n'abantu ijana bapfira icarimwe, ibikorwa bikabandanya. Ariko Norvege umuntu umwe gusa arahangayisha abantu bose. Igihugu cose gihagarika imirimo akaja kubaza ngo niyihe mpamvu yatumye uno muntu yibwa canke niyihe mpamvu yatumye uno muntu apfa. Norvege ubuzi bwaho burugaye, kugira ngo uronke akazi ikintu kigoye cane. Naho buri umunyaburayi, leta yarugaye igisata c'ubuzi igihe barabanya Norvege kugira ngo bazokwame bakora babayeho neza. Norvege ubuzi bwaho ni bwiza, kuko umunyagihugu ashobora kwinjiza amafaranga 4,400 y'amayero kwezi n'umunyagihugu asanzwe. Norvege amashure yaho menshi abanyagihugu baho biga ku buntu guhera kuri primaire, secondaire ndetse na kaminuza. Norvege naho baba ari abanyeshuri bava mu bindi bihugu, nuko ugiye wigayo degree cyangwa igice ca mbere ca kaminuza, master, amashure menshi wiga ku buntu, ivyo bita tuition fee ntavyo uriha. Uretse yuko secondaire tuma abantu benshi bava mu bindi bihugu bataja kuyiga, nuko bigisha mu rurimi rwo muri Norvege. Rero byosaba kubanza kwiga iki Norvege kugira ngo uje kwigayo secondaire, ariko naho twibaza navyo niko bavyiga ku buntu. Ariko kubera kaminuza na masters baba biga mu rurimi rw'icongereza, abanyagihugu benshi bava mu bihugu bitandukanye barasaba y'amashure kandi bakiga. Norvege ubuzima bwiza. Reka ndabashikirize liste y'ama-university atarihisha ico bita tuition fee, ukaba mwumva ko tuition kuri ayo ma-university itishugwa. Aze university ya mbere Norwegian University of Science and Technology, ya kabiri the College of Applied Sciences, University of Norrland, University of Bergen University College, Norwegian Business School, Arctic University of Norway, Hedmark University of Applied Science, Lillehammer University of College, Lillehammer University College, MF Norwegian School of Technology, Molde University College, Specialized University in Logistics, Bergen Academy of Art and Design Norway, Narvik University College, Nesma University College, NLA University College,
Nordtrøndelag University College, Norwegian Academy of Music, Norwegian School of Economics, Norwegian School of Sport and Science, Norwegian School of Veterinary Science, Norwegian University of Science and Technology, NTUN, also School of Architecture and Design, Oslo and Asker University, College of Applied Sciences, Astroford, Osterford University College, Storhogestad University College, the University Center in Silverberg, University of Agder, University of Oslo, University of Stavanger, University of Tromsø, Vestfold University College, Volda University College, hamwe n'izindi nyinshi cyane. Izo zose ngerageje kubasomera ni universite zitarihisha ico bita tuition fee. Urumva rero ko Norvege ari igihugu ciza, abanyagihugu bavuga ku buntu, bakiga ku buntu, bakabaho byoroshe. Kubabwira yuko umunyagihugu wese wo muri Norvege atunze ubwato, ko murumva ko ari n'igihugu gifise ibiyaga byinshi bishika ku 50,000. Umva rero abanyagihugu bose igihe batunze ubwato bafise n'amazi bawugendeshamo. Norvege ni igihugu gifise ibiyaga 500,000. Abanyagihugu ba Norvege ni bake cyane, barenga 5.5 miliyoni. Umva rero abanyagihugu 5.5 miliyoni kugira ubwato ushobora kugendeshwa mu biyaga 500,000. Urumva ko atari igihugu gitangaje cyane. Ndakwifurije kujayo nawe bitazokorohera gushikayo. Nkakeza abamaze kujayo basanzwe babayo banarose n'ubwenegihugu. Benshi bacifuza kukijamo, abandi bakajayo bidakurikije amategeko. Ni nabo usanga babayeho ubuzima bubi. Kwabona bo bakari bari bake. Norvege niyo twaramutse tugaruka kuno munsi. Norvege ifise amafaranga menshi cyane yaziganirije abanyagihugu, ndetse isanzwe yimbura na petroli. Bose bavuze ati bagabura amafaranga bafise muri ico gisata gusa ca petroli, cyo twokwita petrodollar. Umunyagihugu wese yoronka amafaranga 139 by'amadolari ni mu gisata kimwe gusa, arico bita fonds souverain. Fonds souverain ibitse trillion zitatu z'amafaranga y'Amanorvege. Aho rero birumvikana ko igihugu gifise amafaranga menshi gitegekaniriza abanyagihugu bacu. Norvege nayo mpamvu aca babuza abantu benshi bava mu bihugu byabo baje kugira ngo babeho bakoreyo. Norvege uri gushikamo kuko ibyo byiza byose mwumva tudondaguye bihabwa abanyagihugu babo gusa. Abenshi abaza baje gutembera n'abaje kuramukanya kenshi ntibaronka iyo chance yo guhabwa ibyo bintu. Ariko imvukira ya Norvege ikuri ibyo bintu byose tumaze kudondagura. Kanatsinda si iby'ubu gusa, ko Norvege ibarizwa mu karere ka Scandinavia. Aho naho mu kahise ka kera bavuga ko kari akarere kabo bita aba Vikings. Abo nabo bakaba bari abantu b'abagwanyi bakomeye cyane, bafashe isi cyane cyane mu bihugu bya Buraya, bakaba barabigwaniyemo cyane. Abo nabo ngo baragerageza kugabangana ibyo byose baba banyaze, ibyo byose baba baronse ku rugamba, bakagerageza kugabangana ibyo byose atanumwe arenganije uwundi. Abanyagihugu bo muri Norvege bamuka kuri abo bantu bita aba Vikings. Umva rero ko ibyo gusangira no gusabikanya atari iby'uno munsi, ni bya kera. Norvege paradizo yo munsi y'izuba. Ariko rero twibagiye kubabwira yuko muri Norvege barapfa kandi ndetse baragwara, ariko naho upfa ugapfa nk'uwigeze kubaho, ndetse yuko hariho n'abapfa bisa nk'uko batigeze babaho kubera ubuzima bubi babayemo bakiri ku isi. Norvege nico gihugu twaramutse tuvugako, tubabwira ibyiza byo muri Norvege n'ingene abanyagihugu baho babayeho. Twacise paradizo, ariko sinzi namwe uko muciye. Nuko rero bari kumwe na Eric Nzoyisaba.